Agakoresho mwabonye ubuhinga muvuga uriho gushika mu Burundi ni pacemaker n'abantu bashiwemwo aga pacemaker ntazira no vuga mu Kirundi mugabo ngerageje kuvuga gusigura muri bantu bumva abatwagiriye baronse pacemaker na sonde donc no kuvuga ako gapira bagashira munsi yiri gufa rya clavicle hama hagaca habaho sonde ijana umuyaga nkuba mu mutima bisanzwe umutima ingene ukora uko Imana yawuremye irafise ahantu haraga akantu gatanga umuyaga nkuba ugacushwara mu mutima wose kugira umutima ugume ukora ibihe byose nk'imoteri bisanzwe umutima ukora nk'imoteri ukoreshejwe n'umuyaga nkuba Imana yatanze ubwayo igihe hari mu mutima ariko birashaka gushika ku ngwara ahantu ugasanga umuyaga nkuba kujya tubize no mu mazu canke n'ibiki umuyaga nkuba ugashika ahantu urengane uvuye ku ngwara kanaka iyo umuyaga nkuba utarengana umutima ushobora guhagarara umuntu akabapfuye canke rero umutima ukigwanira kuri ico gihimba cyo hepfo kitara nk'umuyaga nkuba wa ruguru umeze neza kikanga nk'umuyaga nkuba mugabo umuyaga nkuba udakwiye kuko umutima iyo bimeze neza umutima utera incuro hagati ya 60 n'ijana ku munota iyo umuntu yarwaye iyo ngwara hari igihe usanga ari karatera ku minota incuro 30 canke 30 n'izindi canke munsi ku munota byumvikana yuko bitamukundira ko abaho neza nko yabaho n'abantu usanga kenshi bariko barazungurirwa bagatemba bagatakaza ubwenge n'umuntu adashaka kuri kuvuga byose ntashaka kuja ntashaka gutwara imodoka kuko umwanya n'uwari wose abayiteze ko ashaka kuzungurirwa gatemba ntashaka kuja ahantu hahanamye niyo ngwara rero mu gifaransa navuga byiza ni donc la condition donc les anomalies de la condition singwara zose kuko nkuko twarabonye abagwayi benshi bagwa mutima bacu bashobora bibaza yuko biraba bose n'abantu bafise iyo ngwara aho egitisyo y'umutima umuyaga nk'umutima ushika ahantu nturengane nibo bonyene biraba bikaraba rero hariho nizo ngwara ziri ku rugero rwishi novuga abo twagiriye ubu uye nabari bafise ingwara yitwa bloc auriculoventricular de 3e degré donc BAV3 abavyumva mu Kirundi biragoye no kuvuga ko ni nko ku rugero rwa gatatu no kuvuga umuyaga nkuba urashika ahantu nturengane na gatoya kenshi nuko bafise ingwara kenshi baba bafise n'izindi mugabo haro twagiriye bafise ingwara yonyene no kuvuga afise ingwara yonyene azoca yicwa n'urundi kuvuga imyaka azomara imyaka yomaze yose ufise ingwara yonyene akagaca kayikuraho ntisa kuba ingwara araheza akicwa no gwisha abandi ingwara yatanguye nikira muri usanga inkwara nikira turinze tugashamwe ko twatwanye ko ingwara igakira akamana ibihe byose mugabo gapire nkuko nayivuze naho karashika igihe kagasaza iyo gashaje baragasubiriza turashaka kumara nk'imyaka 10 ikiringo bimara bivana n'igihe agakoresha kuko izi ngwara hari umuntu agira ingwara ikagumaho hari n'igihe ubundi ikaza ubundi mwanya karonka gahengwe aho gapire karafise ubwenge buhanitse iyo kabonye umutima uri kugomba gukora neza agaca kiruhukira iyo kabonye umutima ukoze nabi kagaca asubira kagakora umva bivanye n'umwanya rero agakoresha nivyo bitanga umwanya kazomara iyo abantu twavuye twashizemo pacemaker vyabereye gusa muri hôpital Militaire de Kamenge mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge muga turibaza ko bizosha gukorwa no mu bindi bitaro ibikoresho ntibikwiye mugabo turafise ibyo novuga minimum mu gifaransa no kuvuga bike bikenewe kugira ivyo bishoboke ariko intambamye reki hari ni utudupire canke iyo pacemaker kuko irazimvye abashoboye kuyigura nta nkeke ko dushobora kuyibashiramo twabironse ku buntu ubu abo twagiriye ico birihiye ibitaro n'imiti twakoresheje mu bitaro y'abanestezi n'ibindi ariko mu misiza umugira neza yadufashije kutanguza ibi yabituzane ku buntu yatwemeye ko ashaka kutunga uto pacemaker ku buntu uto tupire ku buntu mugabe bizokenerwa ko abantu bigurira amasonde no kuvuga zoturukira mugabe bizoshika n'igihe abene gihugu bigure byose bigure pacemaker na sonde niyo ntambamye mukuru rero izoshobora gutuma abantu batabironka ku bwinshi ahandi ho twebwe twiteguye kubigirira wari we wese uzatwitura kugira tumenye igiciro cyo mu Burundi nikirakunda cyane mugabo abahora baja hanze n'ibiciro biratandukanye bivanye n'ubwoko bwako ka
pacemaker bamushiramwo amafaranga yahora aba make ya 3,000 vy'amadolari muca mwumva ayagaruka aho nabagiye nko muri Kenya canke za Uganda 3,000 vy'amadolari nako konyene udashizemwo ibindi biri iruhande yaho nko kuja mu bitaro imiti bamutera ka 3,000 vy'amadolari natunibaza ko mu mafaranga ari yababayo 3,000 vy'amadolari nibyo tuvuga ko ico bigiciro cako kantu ugashusha ko amafaranga yo kuba mu bitaro n'imiti bamuteye akarusho ni kanini cyane kuko dufate nk'abo bahora baje kwivuza hanze nivyo akakuma bakagura mugacu ugashusha ko n'indege haba murazi n'abarundi ngene bameze keshi nta wijana ari umwe keshi bakunda kugenda ari babiri ugashako itike y'indege ugashira koko ashikira mu hoteli hamwe no kuja mu bitaro atazi sico kimwe no kuja mu bitaro jino mu Burundi ahantu amenyereye ahantu bavuga ururimi yumva urumva no kuvuga igiciro kizogabanuka cyane kandi umuntu agume mu kibanza amenyereye avuga nawe wumvikana urumva ko karushoka bakanini gose ingwani nyamukuru mu Burundi twovuga ko ari nk'ubukene muri rusange mugani baza ko nahandi babikora suko batunze cyane baza ko hakiniye kuba ukuntu batunganya ingene abantu bivuza hakaba ivyo gufashanya bya mutualité bice bituma iyo umuntu agwaye avuzwa na benshi nibaza ko ikintu nyamukuru kwiye kuba mu Burundi iko kuba nitegeko nuko hoba gufashanya kuvuza bivyo bita mutualité kugira umuntu yagwaye abandi bamuvuze kuko intama binyamukuru niyo umuntu agwaye bukwi na bukwi bigakenera amafaranga menshi ntashaka kuyaronka mu gihe bari mu mashira hamwe bishaka gutuma yoshira muri muvuza kuko abafashijwe n'abandi bose n'ubundi bikazogenda uko ico novuga cambere niyo ntambamye kuko urumva ko twavugarutse ku kintu c'igiciro hamwe gukorera hamwe mu mashira hamwe ya mutualité byofasha kugira abantu bavugwe ikindi shaka bintu ko abarongoye igihugu cacu abarongoye inzego zose bugishamo umwete kugira ibikoresho biboneke kuko ari amafaranga menshi aja hanze amafaranga tutadufise na menshi cyane amafaranga y'amadevize twadukeneye gukora ibindi kandi dufise abaganga bafise ubuhinga bashobora kubikora byo gintambwe nini vyoteza imbere igihugu hamwe boje barafata amafaranga bayashira mu bikoresho dukoresha kwa muganga kugira abarundi baronke ivyo baje kondera hanze kandi abaganga bahari